ego birumvikana ko nawe uvugisha ukuri uri umujournaliste Jesse uvuga ngo ndanka ibiganiro sindavyanka ariko je umujournaliste tugiye gukorana ikiganiro ndamubaza jewe ndamubwira ati wewe ibibazo nyabaki uje kumbaza atari cerekeranye n'akazi kiwanje nka wewe nk'umuririmvyikazi kandi kandi umu actrice urakeneye media cyangwa ngo zigufashe kuduga ndazikeneye media mugabo apana bijya bibazo bindi bibuza umutekano umuntu no urazi ibyo nkora jewe mbaza kuvyo nkora urumva namba bibaza abakeneye byo ku buzima bwanje busanzwe ego hari ibibazo ushobora kubaza umuntu byo mu buzima busanzwe mu utagiye kumwononera umutekano rega kubaza ikibazo ntivyari bibi ariko façon yakibajijemo abajournaliste bo ngaha mu Burundi aza kwemeza niyo ngorane aza kwemeza ukamengera afise n'ivyemezo urumva niyo ngorane hari nico kintu nanka no wadeje uburambagije mwarakundanye nanaka ndakubwiye nti oya ukacutanga urisiri Hello turabaramukije twibaza ko meze neza yo muri hose kuri micro muri kumwe na Juliana cameraman ni da Silva hama tumwa twibutsa kandi abatafite subscribe ntaco bisaba fyo ndako hama wandike muri commentaire ko abonye ikiganiro dukeze canke duhanure sivane ko akibonye bishobotse like yawe ntuyibagire partage canke share turabikunda cyane kandi biraturyoheye mu bikoze turi kumwe na n'umuntu bashaka kwamuzi kwamuzi muramuzi kwatamuzi muramumenya katumuha kanya gato ashobora kugira wari ni sawa meze neza yego ndaho twibwiriye ko akurikira kuri Ashali TV uwo turi kumwe so ni swa Thailand yego abandi muririmvyikazi yego nkongera nkaba n'umukinnyi w'amafilme byose sawa Thailand turamuzi cyane nk'umuririmvyikazi abantu benshi muri misi heze no muri misi akibandanya tumuzi mu ishusho y'uburirimvyi siko tutagiye kure tubona amazi misi aposta ibintu by'amafilme kashaka kuja muri filme donc nibishasha canke ivyagenze gutegura ngo umuririmvyi yumve agiye no mu byo gukina filme so icyambere na mbere ikintu cyo gukina filme sigishasha kuri jewe sigishasha ko kuva kera kera nkiri muto bonje nahereye mu bintu byo gukina ibintu by'ubu théâtre amafilme avayu uko nja muri musique yego nari natanguye ibintu byo gukina ibintu by'amafilme nkuko nyene ko ndibuka na filme nahereye ko gukina yasohotse yari filme yitwa Intango yo gusara twakinira muri club yitwa Limion yari kwa Rogente yabivuze ko rero gukina filme sikintu gishasha kuri Thailand ni ikintu yatanguye imbere yuko aja no mu byo kuririmba ariko ugiye mu byo kuririmba umenga byashibisa nk'ibihungabanye byo gukina filme kubera iki byagenze uko no ntivyahungabanye nuko novuga yuko kera nkibikora bisa nkuko novuga ko nakorera paroisse umva sinari bwagire kwiyumvira ngo kintu vyonzanira amafaranga canke iki rero canshoka nilansa mu muziki ntara kuri kidogo na hinukizi telefone nkukijwiginje fresh no uku anejingira fresh urumva canshoka nilansa muri musique ntaragira iki vya filme ntarabifata neza nk'umuntu abirimwo neza ko nabikora ndabikunze mugamaze kubona yuko ndiko ndabikora atamafaranga biriko biranyinjiriza naciye mvuga ati reka mbaze ndabihagarike ni lance muri musique ko zari impano zanje nari mfise nayisanzwe mfise muri jewe ibintu byo kuririmba no gukina filme ni ibintu biri muri jewe rero abo bibona ntibabibone nka bishasha ko ni ibintu nahereye kuva kera yego kuko na vuba hariho saison igiye gusohoka yego hariho saison igiye gusohoka singiye kuvuga titre hano ariko bagiye kuyibona igiye kuja kuri bizoza biraja kuri channel ya Iragi TV ko batayizi barashobora kuba baraja ko bakaba baragira subscribe na cyane ku bakunzi ba Thailand bari bamuzi mu muziki baje ko baragira subscribe kugira ngo babandanye bankurikiranira hose twumvise ko wari wabarabihagarika kwanza ariko utabihevye burundu kubera burumenga ntibiko birahemba ariko nawe akaba wasubiye kandi kubigarukamo
ni igiki cabiguteye kumva nyene wowe bisubiramo yakumva no bisubiramwo bon harimo n'umuhamagaro w'impano na nsanzwe mfise ko narumva kumenga impano yanje narayitaye gose ko zose ni impano nari mfise narumvise kumenga nyene hari ikintu ndiko ndabura ko ajya impano yifise irakubuza amahoro muri wewe ya ndabona yuko nyene bikwiye yuko nja kubitangura kandi donc impano yawe yarakuduzemo nyiraduga byaranse ko nihangana ndavuga ati no bikenewe yuko ntigereza kurondera ahantu nanje nkina nkakina filme yego ibintu nk'ivyo yego aho twumvise uzoposta iyo filme iyo saison muriko murakina muri Iragi TV niho uzoga umukina canke niho waba uraja kwanza kugira ngo impano yawe igaragaze ya novuga yuko niho ndi kugeza kuri uno mwanya ya niho ndi kugeza kuri uno mwanya hama ivyo kuba handi ntavyo nzi sindabimenya ko bon sinoshima nanje kuguma handi nyene ko hajya gutera imbere nivyo bintu biba bikenewe ku muntu ndonsa hasumba hisununuye umva ni sawa iyo kuravuga hisununuye ushaka kuvuga hisununuye gute kubijyana n'ukuntu hakurikiranwa canke kubijyana n'ukuntu umuntu ashobora guhembwa canke turazi nyene ko kwisunura bitandukanye urabona gukora biratandukanye urumva gukora biratandukanye ukwisununura no kuvuga iki shobora uno musi shobora kuba ndiko ndakinira muri Iragi TV bon byose turafise abantu baturengeye muri ibintu bya filme bon par exemple nkuko unye dufate muri Tanzania hari abakinyi b'amasinema nk'ubu nkawe Mase Petaraje umbwira ati dukinane newe iyo chance no ihata gute urumva no ihata gute nigishobora gukunda umva ntigeza kugenda umva nisununuye ko mba ngiye ku rundi rwego urumva simba nkiri hahandi Thailand ashaka kwisunura gute urazi ko amashoga ashaka kwisunura kugira amahera sawa kumva ati je nta muntu nk'umuntu amemba ayo hajya batampemba birumvikana nyene ko nibwo buzima turimo kandi tugomba turi ahandi nyene kindi kandi ashaka gusanga undi muntu avuga ati jewe bon ivy'amahera wapi ariko ndashaka abantu nyene ari nk'umuntu amaze kuduga ndumva ngaho ntohagarara wowe ku ruhande rwawe nihe ushaka ko hamwe vyoshika wobona tumenga sindoguma muri Iragi bon suvuga ngo nukuva muri Iragi TV nyene complètement ukwisunurura ndiko ndavuga jewe ni vya bindi bon novuga ati kwamamaza impano mfise nk'umurundi kazi urumva nk'umurundi kazi ku buryo ngiye gukinira nk'ahantu kana kavuga ati umurundi kazi tujyana umurundi kazi ariko arakina ku buryo nyene biba nyene ari ibintu nyene kumva yuko umurundi kazi ariko arakina iba ari fierté kuri jewe mba numva yani ikaba ariko niri kuranyisha ivyo ndiko ndakubaza wowe ushaka kwisunura gute bon urashaka usanga uvuga ati jewe ndashaka tubaga mu bundi muntu wemera mu by'amafilme n'indi exemple basi aha mu Burundi umuntu uvuga ati vraiment aragerageza kandi bazi ko twadusanura dukuriye mu kintu kanaka badufatira bende wawe sawa turamuzi twese batamuzi batamuzi nibaza ko benshi bamuzi ko murashaka ati jewe nshaka kwisunura kuburyo basi nkanaka ndondeye numva nyene nto kwanka kubera ko ujya amaze kubaka izina abo oya wari wowe sonore mugabo hamwe yonyongera amahera ndumva nto byoba vyiza bon uresi cy'amafaranga aho ngaha mu Burundi nikiraje imbere gose ikintu cy'amafaranga ariko umuntu novuga ati w'umukobwa novuga ati ariko arakora cyane mu bintu bya filme canke iki ni Fanny Lavine niwe muntu mbona ya Fanny Lavine na Fanny nyene vraiment Fanny Lavine arazi gukina niwe muntu uvuga ati ndemera ko nawe twarakoranye igikorwa nawe nyene very soon ni tariki yarasohotse tariki le 27 yego gikorwa kizosohoka ni saison nayo nyene yitwa umufakazi nayo narayikinyemwo yego nivyo niwe nemera ko niwe muntu je nemera umuntu tuba tumaze gukorana nkabona ati arandusha hana wowe utarakorana ntumwemera arakorana sindamwemera ko mba ndamusumba deja mba numva ndamuruta kuko sindabona ubuhanga bwiwe ntituraja kuri teleje nawe ngo shobore kubona ko nsumvye ariko ashaka amaze kuja kuri tele n'abandi inde uyo wundi muntu uvuga ati turakorana ntuwe agenda ko n'abandi mbwa ntaraja huri jewe ko je nanye mbafise ugwego niyemera ko jewe nka jewe super lady the super lady ego hama Thailand ubibona hehe mu bintu bya filime mu minsi iri imbere uvuga ati ni indoto iyihe ufise dans vision cyangwa ufise dream yawe ugati jewe kujyana filime shaka bizogenda uko bigenda uko
ndibona kure cyane cyane gose bon ku buryo bw'uko ntariko ndumva no bisigurira ngahanye kuri micro ko muzoshobora kubona n'ibindi mbe kuri ko mudashobora kubaza ati mbe ni kubera iki Thailand yo bayiransije muri cinema muziki na cinema kabikora byose wavuze ko ari impano yakuduzemo kubera iki yanduze rero kandi nawe kubera iki yakuduze rero kandi haba hariho ikintu cyatumye numva no subira kuyiransa kandi urumva barindire bategereze sinkora nko ndakuvuga ibintu kare bitaraba barindire bategereze cyane bose ko Thailand aje mu yindi shusho agiraze mu yindi shusho mu misiri imbere naje busha ntangura kuyita CEO CEO twagwiye kazina karabereye cyane CEO gusa izina rya gintuze ntajyo novuga ariko urabona nyene ko one day bizogenda neza apana one day very soon Thailand super red CEO hamagarana go cyane hama Thailand tuvuye muri ivyo vya filme twazi ko usanga uririmba n'imiziki ubu wavuze ko usyo kwilansa muri filme cyane cinema ho mu muziki twitege iki hari gihari canke urabanze kwanza urindire kwanza ubanze kwanshinga imizi muri cinematography muziki bon nari maze igihe kandi kinini muri pause y'umuziki sinzi yuko mubibona ko mbindirimbo mperuka gusohora ntabwo nayigize kwinguvu cyane novuga ko nari maze igihe ndi muri pause ya music ariko mu gihe gitari gito nsohora umuziki nsohora umuziki kandi si ibyo kuvugira hano ni surprise ariko amaze kuvuga ko ubuti usohora umuziki ego muziki kandi uri kumwe na video ego Thailand super ready tukunda kumenyana mu biganiro ma interview gose nk'abandi bon ni mpamvu ihe udakunda kugaragara mu interview mativo lani menshi atandukanye so Thailand Posso kuvuga ikintu reka ndakivuge sinuvuga ngo ndasuzugura ngo iki ngo ama TV bikini biki kubasuzugura burya umumo wese abafise ama principe yihaye kuri we urumva jewe nka jewe kuri jewe bon hari aba journalist usanga babazi ibibazo bidaha umutekano umuntu aho bidaha umutekano umuntu gute rero gute nene mbenda gute noza kukubaza ati ngo wajyamanye n'abahungu bangahe ibaze ico kintu wowe wumva ari ikintu nyabaki urumva umva ico kintu gisigura igikwanza uri kuraciyumvira ico kintu nta mutekano gitanga na gatoya n'umuntu rero hari abakobwa bahora baca bahubuka ugasanga sinzi ko abana biteguye ntavyo nzi ugasanga aravuze abo bajyamanye akabavuga bose urumva Jibye n'ibintu kuri jewe bitonka umutekano na gato nta mutekano vyompa kandi ivyo bintu biba bivana n'abantu baba bari bagukikuje je nka jewe kugeza umfise abantu bankikuje bisoneye bahumuye babahumure rero uri kurumva ndiko ndishura nk'ibibazo nka bijyanye bari ibintu bitama umutekano kuri jewe ko ejo sinzoja gutumbera wa muntu yiyubashe ngo umva biba bidafise insiguro mu bisanzwe mba nihaye iyindi shusho birahindura ishusho y'umuntu ego birumvikana ko nawo uvugisha kuri umujournaliste Jesse uvuga ngo ndanki ibiganiro sindavyanka ariko je umujournaliste tugiye gukorana ikiganiro ndamubaza jewe ndamubwira ati wewe ibibazo nyabaki uje kumbaza atari cerekeranye n'akazi kiwanje mu buzima busanzwe naho mu buzima busanzwe iki ibisanzwe basize nimba dashakaze byo bwati biratuma umuntu ahindura izina ibintu basi bisanzwe nk'amakwizi ibindi n'ibindi yego amakwizi je nta kibazo ndakwishura yego canke oya sava ivyo ni bisanzwe abisiga ko Thailand super ready ntakunda umuntu akora emission amubajije mu bazavye bikini biki hari umuntu akubaza ikibibaza akakwinjira wanashima akashiramwe n'ibindi vyiwe bindi utazi iyo bizananye ibintu bijya bintu sindabikora ariko kandi urazi ko nka wewe nk'umuririmvyikazi kandi kana n'umu actrice urakeneye media cyangwa ngo zigufashe kuduga ndazikeneye media mugabo apana bijya bibazo bindi bibuza umutekano umuntu no urazi ibyo nkora jewe mbaza kuvyo nkora urumva
namba ari ibibazo abakeneye byo ku buzima bwanje busanzwe ego hari ibibazo ushobora kubaza umuntu byo mu buzima busanzwe mu utagiye kumwononera umutekano rega kubaza ikibazo ntivyari bibi kubaza ntivyari bibi ariko façon yakibajijemo aba journaliste bo ngaha mu Burundi aza kwemeza niyo ngorane aza kwemeza ukamenga arafise n'ivyemezo urumva niyo ngorane hari nico kintu nanka no wadeje urambajije mwarakundanye nanaka ndakubwiye nti oya ukacutangura isi urumva ivyo bintu urumva wowe uriko ushaka kunyemeza kubizi neza mu gihe je namaze kuguhinyisha iwawe mugihe naho naka naho yavyemeye inde uyo nyene akonje uwo wundi yavyemeye sinzi ivyo baba bavuganye muga jewe inyishu yiwanje ndayiguhaye c'est-à-dire ko iyo nyisha bari iyo nyene donc wewe ushaka umuntu akubaza ibintu inyishu umuhaye ayemere yego kuko sinshobora kuyibeshera urumva kubashaka ibiganiro kubashaka ama interview kwa Thailand kugira ngo bumvise ibisabwa ibibazo byo kwinjira mu buzima bwiwe ntavyo ashaka ashaka ibibazo by'akazi kiwe gusa mu kurangiza dushaka akapela yawe turakwinginze nango ukunzanze ndiko ndakina filme wavuze ko umuziki udashobora kuwibagira kandi ashobora no kuwiheba akapela umwanya muto cyane natangwe no gutwega okay erega urukundo ngukunda sugo ndinda ku downloading uko nkwiyumvamwo sivyo ndinda ku downloading jana hose ndaza abo hose araza reka tugushime Thailand yego nanje ndabashimiye cyane ku mwanya wanyu ni Ashali TV ndabashimiye cyane ku mwanya wanyu murakoze cyane ego bakunzi bacu nawe mwese mwadukurikiranye turabashimiye gose kwa mwafasha kanya kanyu mukaraba igana twakure na Thailand kuri micro mwari kumwe na Juliana Nzeyimana cameraman turi kumwe nawe ni Da Silva murakoze cyane tuguma twibutsa mbwa twega kwibutsa usanga nkubaravye ikiganiro utaratumya subscribe ntuzibagire fite ndako naco bisaba hama comment ko wakibonye tubwire duhanure udukeze wandike dushaka turabishima gose partage na like ntuzibagire ciao ciao